Ndasubiye kubaramutsa nti amahoro y'Imana abane namwe. Ndashimiye Imana cyane ko nubusubiye kuronka akanya utuganira ijambo ry'Imana. Sindabifata ibisanzwe ko nibidasanzwe kuko Imana itakunze kuvuga ntiwovuga, ariko ndayishimiye rero aka kanya ndagahawe. Nawe ugafate ko ari akadasanzwe ubiha agaciro. Kuko duhora tubigenza, reka tubanze dusenge. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kwemeye kutuvyura amahoro. Ndagushimiye kuduhaye n'akanya kugukorera. Savye amavuta yawe nihishurirwa ritanga na mpwemu yera kugira ngo ico mvuga cose ifashe imitima y'abana b'Imana. Ndagushimiye kandi ndagukunda kungiriye neza. Icubahiro kibi cawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu senze gutyo, amen. Ijambo Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo Satani azi ko ibyawe byarangiye, ariko nagira ndakubwire ngo biratanguye. Haleluya. Azi ngo ibyawe byararangiye, azi ngo ibyo wavuganye n'Imana amasezerano ufise yararangiye, yarayazimije, ariko ntazi ko Imana ari ifise ijambo rya nyuma. Wewe wari wihebye ukavuga ngo mbega ivy'Imana yambwiye, za ndoto yambwira, bwa buhanuzi yambwira, mbega barambeshe, mbega sivyo. Nagira nkubwire ngo nivyo. Haleluya. Ijambo naho waribwirwa n'umusazi. Urabona umusazi yiruka mu ibarabara. Pardon. Ukagizera, ukarihagararako, Imana irarishitse. Ariko noneho wewe wavuganye nayo, mwarivuganiye. Ushobora kuba mwavuganiye mu ijambo, ushobora kuba mwavuganiye mu ndoto, ushobora kuba ari abahanuzi. Nagira nkubwire ngo ntiwite ku byo uri kurabonesha amaso, ariko wite kuri icyo Imana yavuze. Haleluya. Ukiteho ukigwanirire gushika ukibonesheje amaso. Imana itarashirako akaburungu, si Satani yogashirako, si ba bandi bakwanga bogashirako. Akaburungu gashirwako n'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro. Turasoma igice ca 41, dusome kuva ku murongo wa 37 dushikane ku murongo wa 44. Haravuga ngo Farao aha Yosefu ubukuru muri Egiputa. Iyo nama ishimwa na Farao n'abishikira biwe bose. Farao abaza abishikira biwe ati, twobona hehe umuntu ameze nk'uyu, ari mw'impemu y'iki, ari mw'impemu y'Imana. Mwavyumvise? Ubagumyije ibanga gomana n'Imana. Farao abarira Yosefu ati, ko Imana ikweretse ivyo vyose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Ndaguhaye kugaba urugo rwanje, kandi abantu banje bose bazokumve ico uzovuga. Kunganji yanje honyene niho nzogusumba. Kandi Farao yongeramwo abarira Yosefu ati, raba ndaguhaye kugaba igihugu cose ca Egiputa. Haleluya. Nuko Farao aca yiyambura impeta yo ku rutoki rwiwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika impuzu zera nziza, amwambika n'umugufu w'inzahabu mw'izosi, amuha kugendagendera mu mukogote wa kabiri kuwiwe. Bakagenda barasemerera imbere yiwe bati, ni mu mufukamire. Nuko amuha kugaba igihugu cose ca Egiputa. Farao abarira Yosefu ati, jewe Farao ndabivuze, nta muntu n'umwe azogira ico akora canke ngo agire ico ahaja mu gihugu ca Egiputa utavyemeye. Amen. Ariko aya makuru murayumva, ariko murumva iyi nkuru. Ubundi Imana ivuga ngo ndi inyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Ntiri inyuma y'ijambo Satani ariko aravuga, ntiri inyuma y'ibyo abapfumu n'abarozi n'abaroga n'abarogesha bavuga. Oya, iri inyuma y'ijambo yivugiyeyo. Haleluya. Nico gituma wowe ukwiye guhagarara ku ijambo umuntu w'Imana.
ukwiye guhagarara ku ijambo ry'Imana. Ntuhagarare ku nsaku z'abarozi, ntuhagarare ku bikoresho bya Satani. Jewe iyo mpagarara ku byo Satani yambwira, sinzi ingene mbameze, n'abaganga hejuru bakavuga, ababarira ntibyo muvuze sivyo, kuko je vy'Imana yambariye sivyo. Kujambo ry'Imana riravuga ngo umwana w'umugorotsi arahezakiwe. Imana niyimurera, niyimwigisha, niyimuzigama, niyimuzitirira. Haleluya. Umugororotsi arahiriwe. Ntidukwiye guhagarara ku byo umva bashaka kukubwira ngo ntuzovyara. Oya, uzovyara, kuko Imana ihezagira abana bayo. Haleluya. Bashaka kukubwira ngo iyo ngwara izokwica. Oya, si ukukwica. Yesu avuga ngo iyo ari kugira ngo yiheshe icubahiro. Uriko uravyumva? Yosefu bene nyina ababwiye indoto yarose, bamugirira ishari, ariko ntibaribo. Yari Satani agomba kuzimya indoto. Yosefu we ntiyavyitayeho, yavuze ngo je uko biri kose banta mu mwobo, bangurisha, nja mu gasho gafungwa, ico nzi ni kimwe, hari icyo Imana yambariye, kandi ico ndagibereye maso, ico kintu ndagiteramiye. Haleluya. Teramira amasezerano yawe, teramira icyo wavuganye n'Imana. Reka guteramira ibikorwa vya Satani. Abantu benshi uyu munsi bateramira ibikorwa vya Satani, ngo nakaranyanka, nakayamvuze gutya. Umva, ndababwire bantu b'Imana, hari byinshi Satani atuzanira mu buzima bwacu kugira ngo biduce intege, tureke kwitega icyo Imana yavuze. Hari byinshi. Ukabona abana baragwaye, ukabona ubutunzi buragiye, ukabona ndazi ibintu ntibige. Oya, vuga uti icyo nzi ni kimwe, iri mu ruhande rwanjye rakomeye, kandi yasezeranije umugisha, yasezeranije ko nzogera kure. Kujambo ry'Imana rivuga ngo nta mapfa apfukamira Imana azokugwa n'isoni. Oya, ngo ntawe akorera Imana ngo yikorere amaboko, siko Imana ivuga. Rero tuhagarare ku ijambo. Yosefu ijambo tunze yahagaze ku ijambo, kuko iyo atahagarara ku ijambo yari kwidogera Imana, akavuga ati Imana amubwira nibi, nduhukiye mu cyobo, nduhukiye kugurishwa, nduhukiye kugeragezwa n'amabuja, mpereje mu munyororo. Wakavuga ati no, ndategereje. Haleluya. Reka ndakuririmbira akaririmbo umuntu w'Imana, ngo mwami ndategereje kwakira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanje urakwizeye. Haleluya. Tegereza icyo wavuganye n'Imana, utegereze ibyo uri kurabonesha amaso. Satani yamatuzanira ibintu bibi mu maso yacu, ariko iyo uhagaze ugashikama, haleluya, ndagomba kugukomeza wari ucitse intege. Ndagomba kukubwira ngo Imana ntibesha. Imana icyo yavuze iragishitsa. Twebwe nitwe tuva mu masezerano, Imana ntiva mu masezerano. Imana ntitera umugongo abana bayo, twebwe abana b'abantu twe dutera umugongo Imana. Yosefu agumye umutima, aravuga ati Imana simpemuka, ndabe nawe kuhemuka. Murazi aho yaciye? Bene nyina, bene se baramugurisha, bamutaye mu cyobo. Icyo bakimukuramo, Imana ikavuga ati sawa, nimumukure kuko destination finale naho nyene mugiye kumugurisha. None Yosefu yiheba akiranda, agatukana, agatuka Imana, yari kushika mu mugisha wiwe. Aja kwa Potifari, ngo igikundiro cy'Imana kiguma kuri, kuko yagumye avuze ngo Mana ndategereje byabi, ndategereje yasezera, ndategereje mwe wambarira, ndategereje ijoro n'umurango yari ategereje. Inabuze ati ngo turyamane, uwundi ati sinshobora guhemukira data ujangiriye neza. Twebwe uyu munsi nitwiba turahemuka, ariko ndakwinginze reka guhemuka. Komeza wihanganire ibyo uri kuracamo, ihanganire uyo muriro, ihanganire icyo kigeragezo, uzogisohokamo neza, kuko uwo muri kumwe arakomeye gusumbura imisi. Haleluya. Yosefu arakomera, aravuga ati ndafungwa nta ngorane,
mu gasho ngo yagize igikundiro ku buryo n'umukuru w'agasho yamuhaye kuganza abandi. Iyo uri kimwe n'Imana, favere y'Imana ikugumako, iguma igucira akazo kugira ntiwihebe, iguma igushigikira kugira ntucike intege. Haleluya, aguma abona Imana, sivyo? Yanyota yikurondera Imana. Yosefu umva amatana nayo ati sinkurekura ngo sinakurekura, oya sinakurekura, namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe, erega sinakurekura. Ntuyirekure, nihindura ibihe. Satani ntahindura ibihe, ibihe vyiwe vyamara bibi, ariko Imana ihindura ibihe. ngo urarurira mw'ijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya, haleluya. Yosefu mugasha arotorera inzozi abaprisoniye b'ibwami, aramubwira ati wewe uzokwicwa, ariko wowe uzosubizwa mu kazi. Vyagenze uko. Farawo arota inzozi, abura umuntu n'umwe wo kuzisigura, kandi inzozi ziteye ubwoba. Wewe ngo duka twonze turiko turarya ibika bivyibushe. Farawo aravuga ati ibi bintu biteye ubwoba, barabura. Ariko Yosefu araza, baramubwira ati databuja, hari umuntu mugasha, igihe twari dufunzwe yaduhishuriye inzozi, kandi uko yazitubwiye niko vyagenze. Yosefu bamutumako naha twasomye, araza arazihishura neza, aravuga ati imyaka 7 inzara zijya nk'ababonye n'inzara, ati ijya myaka 7 nayo niyo hazoba umwimbu mwinshi. Ati rero inama nokubwira, nimugende mufate muri imyaka 7, mugende mugire bigega mubikemwo vyinshi, ku buryo iyo nzara niyatera hazobe hariho ivyo kurya, Farawo aravuga ati mu bantu mfise ngaha bose nta numwe afise impwemu nk'iy'umugabo. Ati nta wundi. Ntimwumvise aba ngo icegera kiwe, ku buryo ata kintu na kimwe gishobora gukorwa mu gihugu Yosefu atatanze uruhusha. Isezerano rirashika, abiwabo bene wabo baza gusuma, bega baramufukamiye kumwe indoto yazibona, baramufukamiye. Rero umuntu w'Imana nagira ngo utere intege, reka gutinya icyo Imana yavuze izogishitsa. Yosefu yabaye umuntu akomeye, afasha umuryango wiwe ugubwa neza. Haleluya, kuko yarimo n'impwemu y'Imana, ntiyigeze abagirira inzigo, ariko yavuze ngo ibi byose mwabikoze kugira ngo uyu munsi mutabagwe. Haleluya. Rero nitubone ibiri kubiratubako ngo tubifate ko ari bibi. Haleluya. Hari igihe n'Imana ivyemera, hari igihe hari na Satani bishaka kuzimya isezerano ryawe, ariko ntibikunda. Byose bizova kuri wewe inyifato yawe. Niwahagarara n'Imana, Imana izogushitsa mu byo yakubwiye, ariko niwarabi gukikuje uzopfa nta kabuza. Ariko ndakwifuriza muntu w'Imana guhanga amaso Imana, uzoshika mu byo yakubariye. Data bampera umugisha, ndabakunda. Imana ibagirire neza, Imana ibihishurire. Data ndagushima ko atana rimwe utera umugongo abana bawe. Nyemerera uwaracitse intege wese akomezwe n'iri jambo, amenye kuri Imana itabesha, ibyo uvuze urabikora kandi urabishitsa. Hezagirwa Data, kandi ushimagizwe na bose mu izina ryawe ryera. Nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umugisha w'Imana.